ikibazo kijanye n'ingene ibiharuro vyashikirijwe na seni vy'ifatakibanza vyashizwe ku buhinga ngurukanabumenyi uko vyagenda usanga bisa ku ntara. Nashaka kwamenyesha yuko kubituraba mwariko aritoza nta kintu na kimwe twigeze turonka canditse kidushikiriza ivyo seni yashikirije nk'ibiharuro fatakibanza kiretse ivyo twabonye twicaye aho bariko barabishikiriza babisoma barengana. Kuvuga ntitwigeze turonka urupapuro na rumwe rwerekana rwa seni tubwira ngo ngibi ibiharuro fatakibanza bashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza. Ico rero turanavuga yuko kitabaye ciza, twari twifuza seni itwihera impapuro ziriko ibiharuro badushikirije tukabigumana tugashobora kubirabirako. Rero ivyo twagiye tubona ku buhinga ngurukanabumenyi bijanye n'ivyo ibiharuro berekana bigenda bisa, ahanini twabibonye muri ivyo twita amarezo sociaux. Ni ukuvuga ngo nta na kimwe kitwemeza neza cane ko ariko vyari bimeze mu rupapuro ruvyerekana ruvuye muri seni rushinga intahe ko ariko vyari bimeze. Ivyo vyari biko bimeze naho nibaza yuko ico kiri muri twa tunenge nyene twerekana neza yuko ari bitagenze neza. Nico gituma rero tuvuga tuti ntitwohagarara kuri ivyo tudafitiye ivyemezo ko ariko vyari bimeze. Ica kabiri nuko ibiharuro bimaze kuvuga ko ari fatakibanza nuko bitegereza gukosorwa, nuko haretse gusubirwamwo. Nico gituma rero tuvuga tuti reka twizere turindire ibiharuro bizotangwa na sentare, kuko ivyo nivyo bizoba ari ibiharuro bitakiri vy'ifatakibanza. Ariko rero igihe usanga hariho ivyo vyabaye gutyo, ababifitiye ivyemezo vyoba vyiza vyerekanye kuko hoba harimwo utunenge duhambaye, ariko tukavuga tuti vyose biracari vy'ifatakibanza. Nico gituma dutegereza gushimikira cane cane kubizoshikirizwa na sentare. Rero twebwe ku ruhande rwacu nta vyemezo dufise kwerekana ko ariko vyari bimeze, vyarashizweho bigakugwaho. Ico gihe twoba twifuza kuza kubiraba tugasanga ntabiriko, vyo tugora ko aribyo twohagararako kugira ngo tuvuge yuko seni yashizeko ibitari byo canke yashizeko ibirivyo. Igihambaye nuko uburyo bw'ingene vyatunganijwe tubona tuti vyagiye mu muco, hanyuma tukarindira n'ivyo sentare izoshinga intahe ikavuga ati ibi nivyo biharuro vya nyuma, kuko hari habitwaye, hariho abariko barerekana tutagenze neza. Nibeze ko ariko karyo ko sentare iheza ikabikosora ikazodushikiriza ivyemejwe, dushobora kuvuga tuti ibyo biharuro duhagazeko bishingira intahe ingene vyagenze mu matora. Kubajije ikibazo kijanye nuko tutashoboye gutahukana intsinzi muri aya matora muri myaka indwi tuba tuyimara turihe. Shobora kuba ntatahuye neza ikibazo ingene cabajijwe. Ubwa mbere hoho nuko ndashobora kucishura mu buryo bunyarutse. Imyaka indwi tuzoyimara aho twamaze imyaka 20 imbere yuko 2020 tuhashika. Ntitwaje kubwira abarundi ivyo twifuza kuzabakorera, twaje kubwira abarundi yuko ivyo twakoze dushobora kubikora bigashika kure gusumba aho twashitse nibatwizera. Kubw'ivyo rero tuzoguma dukora ivyo twaza gukora kuneza abarundi kazi ku munsi gushika aho tubona ko igihugu kibaye igihugu ciza. Sindagusezerane yuko nzoba niteguye, nzoba ndiko ndakora ivyo mbona kugira ngo nzokwitoza umwaka wa 2027. Oya, iyo ni ingingo itaraba ubuzima bwanje muri uyu mwanya. Ikindaba muri uyu mwanya ni gikino kora ejo hirya y'ejo mu kwezi kuza kugira ngo Burundi bumere neza gusumba uko bwari busanzwe bumeze. Ico nico gihambaye gusumba umwaka wa 2027. Ikibazo ca kabiri, ikibazo kijanye n'uwatsinze, mbega nibihe bintu two musaba canke ibintu yoshira imbere ubwa mbere gusumba ibindi. Ko twame tuvuga kuva kera twebwe twame dushimikira cane cane ku muco w'uburongozi nkorerabandi. Turagomba ko uyu muco niyo bariho ivyo abantu batazi ingene uwo muco bashobora gushirwa mu ngiro, hari ivyigwa bitandukanye bihari bivyerekana, ariko ni vyiza yuko abantu bari mu burongozi batahura yuko atarabategetsi bakwiye gutera ubwoba no gukandamiza abo barongoye. N'abari mu migambwe itandukanye yuko azagutahura yuko bariko barakorera abandi batariko
batera ubwoba cyangwa abantu babeho bafise ubwoba bwo gutinya ababarongoye. Ikindi dushimikira ko cyane nuko tudakwiye gusubira kumva abantu bapfa bazira ico bari cyangwa ico biyumvira, nkuko twagiye turavyumva haba abantu bari mu migambo itandukanye canke abantu bazira ingene bifata canke ibyo badahujije ibi na biriya mu bijanye bya politike canke ibindi, yuko yoshira imbere uguhana cane abantu bose batuma ubuzima bwa kiremwamuntu businzikana, tugakuraho ikintu c'ukudahana, ikintu ca kamwana wa mama uyu dusangiye iki canke dusangiye kiriya, yuko umuntu wese abaye inkozi y'ikibi ateza guhanwa nk'inkozi y'ikibi atarinze gukingirwa ikibaba mu buryo bumwe canke ubundi. Ari ikintu cihutirwa cane n'ingene abantu bashira hamwe mu bijanye n'iterambere, imigambi y'iterambere twagiye turavuga n'abandi bose bagiye bashikiriza, dutangure kwibona ishirwa mu ngiro, ntidutakaze umwanya mu vyiyumviro vy'imigambi n'ivyiyumviro vyo kuvuga ivyo bamwe biyumvira ku bandi, ariko dutangure kubona imigambi izana iterambere igaha akazi urwaruka rwinshi rushoboka. Ico kirahambaye cane, ntidushaka kubona urwaruka ruguma rwiruka gusa mu migambwe birirwa bicaye ku marigara ariko atakazi bariko barakora. Nk'uko twame tubivuga, turifuza ko urwaruka rwoba inguvu zizana iterambere ry'igihugu, iterambere rinyaruka kandi rirama. Iyo ni imigambi mikuru. Ikindi mwavuze ku bijanye n'ishamirano hagati y'abari mu migambwe, nibaze yuko aho nihabaho guhana kutafise nkunzi, kuguhana umuntu wese yakoze igikorwa gituma hari umuntu atakaza uburenganzira bwiwe, iyo mishamirano izogabanuka. Igihe atamuntu n'umwe akigirwa ikibaba, kumbure kubera ko ari kumwe n'abariko bari mu butegetsi canke yoba ari kumwe n'ubapfana ikintu mu muryango muri iki canke kiriya akoze ikosa ngo ntahantu, igihe abaye guhana ibi vy'imishamirano bizohagarara. Kandi baza yuko arico kintu gikwiye gushiga imbere y'ibindi, kugira ngo Burundi bubanze butekane muri rusange. Ego niko ari umutekano muri rusange, ariko haracari utu tuntu tw'abantu bakora amakosa ugasanga bashebekika inyuma y'imigambwe canke ibindi ntibahanwe.